Yes, Tabara mukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagera mwese ndazi ko muri benshi mudukurikirana ndazi ko muri benshi mwatumye tuba abo turi kuri no munsi. Amazina yanje ni Star Boy the Ship, Mr Recorder, Mr Meat, Mr Kimararungu, Mr Loving Town, Mr Ubeshi, Mr umukozi wo munzu, Mr Fashora fashijwe, Mr No Sentiment. All the way from Burundi, East Africa ndetse no kwisi yose. Niho dukorera Star TV murabizi, bavuga ati Fashora fashe twese turi ngakwera twafashije. In Star TV we know how we do. Nawe cyo no basaba ni gukora sabone kuri Star TV kugira dukwiza abantu bihumbi jana kugira turonke Silver Award. Bari abantu babikoze tugeze kuri 8500 gucyo ndabura amajana 5 kugira dukwize ibihumbi jana ariko turi ku bihumbi 99 n'amajana 5. Urumva ko ari abantu benshi cyane bamaze gukora sabone kuri Star TV bankunze banyereka urukundo rudasanzwe. So nabo gushimira rero komeza mukore sabone hama tubandanye tubaha izindi exclusive. So uno musi kintu cyatumye numva noza mbwa mbwa Star TV nkagira icyo mvuze reka ndabivuge kubera ko ntago bisa neza. Buriya anye iyo umuntu wakinye football uri kuraraba match kanaka ukabona hariya umukinya rakinye nabi kenshi kubera ko warakinye football uravuga ati cya bijya birashika nanje ari gihe mpora njya mu kibuga uno musi bikanka ejo bigakunda. Rero iyo wakinye football iyo ubonye umuntu awushije goal cyangwa awushije penalty biratahuritse, ariko iyo uhushije penalty ugacura n'umuntu atakinye football aragutwenga kanagutuka kakugirana nabi ibintu bigakomera kubera ko ntiyakinye football ntazi football uko ni kino azi yuko ari ibintu bisanzwe. Nimba wewe ari umuntu uzenya akora mu buganga avura abantu bagakira ababona yuko biriya bintu akora mu kuvura abantu bagakira ababona yuko no muri football aza gutera umupira ukinjira iyo yifuza ko winjira. So rero ivyo ni ibintu biriko biraba mugiriro uri umukinyi wakinye umukinyi mugenza wakinye nawe uravuga ati bijya biraba nanje bihora bimbako. Mu gihe uri umunyonzi w'imodoka mu gihe umuntu akoze accident birajana atari umunyonzi w'imodoka ubonye umuntu agize accident umwita nk'umuntu atazi imodoka ngo hari n'abantu n'abambona ugasanga bagira mugonge akacavuga umuntu nta basanga ni ibibazo yagize hariya ntazi ingendeshwa ibibazo itera ntazi acari cyo. Bino bintu ndabivuze cyangwa asanga umuntu atazi kora goye akabifata nka kumengana ibintu bisanzwe oro ni ibintu bigoye urumva. Rero akamuna tubikora guca nawe akavuga ati reka nanye ndabitanguza ugasanga byamugoye kubera ko ni ibintu sivyi wiwe ni ibintu atamenyereye canke nk'ubu bigashika nkaronka nk'ivyuzi 1000 gusa ugasanga ari umuntu ariko aravuga ngo yo ngo nta vyuzi aronka, ariko ku bantu babikora baraza ati vyuzi ukuntu zigoye. Nico gutumana nabashimira cyane abantu murushigikira kuri Star TV. Vyuzi ragoye wa mugabo wewe utarabikora ubona vyuzi umenga iroroshe haje urinze ukwiza n'abantu ijana bakuravye ikintu cyawe bashimire kubera ko n'abantu ijana b'umutima baje kuraba ikintu cyawe urumva. Rero ikintu tugatuje ko n'igiki uno musi amazi iminsi hari polemique idasanzwe ni polemique yotuma n'umuziki wacu atahugera. Bari abantu bakwiye kuza baragira icyo bafashije muri music nibo bariko baronona. Uno musi ngira mvuge ku kijanye n'indirimbo yeruka gusohoka ya Berishima remix n'indirimbo ya Edikenza ari kumwe na DJ FERNANDO. Imbere yuko nza kuvuga muri bimwe abantu bariko baravuga nace cyane abasani aba artist kandi tuzi ko bakomeye bari bakwiye kwegera FERNANDO bakamubwira ati respect felicitation ari cyukoze bariko baragira icyo bavuze kandi bidasa neza nubwo abandi menga barabishigikiye ariko je sindabishigikiye je nk'umuntu ariko aragwana kumbure kugira umuziki ugera aho twifuza kugera cyangwa umwe mu bantu bamaze gushigikira aba artist benshi batari bake kandi bamaze kugera aho bifuza kugera muri bimwe bifuza kugera ko bamaze kubigera ko nubwo bataragera kuri vyose. Uno musi DJ FERNANDO nimba Dikenzo yarakoze remix na DJ FERNANDO d'abord umuntu agusaba remix n'umuntu aba yakunze iyo ndirimbo akavuga ati twoshobora gukora remix. Burya ijya remix ntago ari DJ FERNANDO agenda kwa Dikenzo akamubwira ati bro nimukene remix nanje dutegerezwa gukora remix ya Berishima. Umuntu yakunze uwo muziki kenshi ni wakunze kubwira umu artist ati koshobora gukora remix cyangwa ugasanga nta mwanya uhari wo gukora iyindi ndirimbo bakavuga reka dukore remix direct urumva. Bamwe bashobora kubaza ati DJ FERNANDO bakamubwira ati iyo ndirimbo ntiyari ikwiye remix. Ndaza kubisigura kabiri. Berishima ga mu Burundi nta remix yari keneye
Berisima mu gihugu cy'u Rwanda nubwo woyiha Munyakazi cyangwa ya The Ben cyangwa Bruce Melody, mu Rwanda remix ni yari kenewe ya Berisima. Kubera iki itari kenewe mu Rwanda ndetse no mu Burundi? Mu Burundi Berisima turayizi n'indirimbo yahitinze ndetse n'ubikiri kuri hit. Kuko no munsi no mwanya tuvugana mu artist w'umwaka tutagiye guhenga matugira iki niki, uno munsi woga ha DJ FERNANDO nibaza ko atahotera Rwamo avuge ngo yaha ngo bararenganije. Berisima ngaha mu Burundi ni indirimbo izwi uri ahantu hose abaruguru haba ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihugu cy'u Rwanda Berisima irazwi iri hit, twabonye abantu bakora ama challenge yo mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse uwo bita DJ FERNANDO mu gihugu cy'u Rwanda yarakoze y'amashow mu Rwanda kubera ko indirimbo Berisima hari kintu kinini yunguye kuri DJ FERNANDO. No muri Kongo wanashima ama concert ariko arakora yaje ava kuri ijya Berisima. Burya ijya Berisima yamwuguru niyo ndirimbo yamwugururiye imiryango. Ntuzane We Love Music yari yo ngaha mu Burundi gusa. Ntibari bwajabuke kubera ko akazi bakora bari nka We Love Music. Berisima rero yaruguruye imiryango mu Burundi araronka amasho. Ni nawo mu artist uno mwaka wa 2024 waheze yaronse amasho menshi kuruta abandi ba artist benshi. Hagaca hakurikira Melanin Boy, havuye Melanin Boy akaca haza ba Dramati tukabandana. Urumva? Berisima yaruguruye n'imiryango mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Rwanda araronkayo ibiteramo. Rero nimba yakoze Eddy Kenzo agakora featuring ari kumwe na DJ FERNANDO ari muri Uganda. Twumvikane, tuvugishe kandi ukuri. Mu gihugu cya Uganda nta ba artist bo mu Burundi bazi. Mu gihugu cya Uganda nta ba artist bo mu Burundi bitaho. Bashobora kuba babaza ariko ntibabiteho. Ariko ijya featuring DJ FERNANDO yakoze ari kumwe na Eddy Kenzo. Eddy Kenzo featuring DJ FERNANDO ariko bakoze Berisima remix. Ijya ni indirimbo DJ FERNANDO yitwaye neza ishobora kumuha ibintu byinshi. Icyambere nta muntu atazi ko Eddy Kenzo akaze, barigeze kuja kuri stage imwe na Diamond Platnumz bakaze arabatwara ubushimwe Eddy Kenzo. Eddy Kenzo n'umwe mu artist bakomeye tena bubashwe mu gihugu ca Uganda. Muraza abantu bita ba Masaka Kids, biranavuga yuko Masaka Kids harimwe imitaya Eddy Kenzo. Masaka Kids n'abana bari bakiri bato bazi gutamba bafise ama creativity akomeye cyane bya danje. Eddy Kenzo yigeze no gupostinga abana bo mu Kayanza, aba Kayanza Kids bakoze challenge indirimbo yiwe. Eddy Kenzo n'umu artist akomeye mu gihugu ca Uganda. Turetse n'umu artist, Eddy Kenzo asanzwe ari mu bahanuzi ba Yoweri Museveni mu gihugu ca Uganda. Bisigura ko DJ FERNANDO yarungutse kwanza population muri Uganda. Uno munsi population muri Uganda izoja kuraba ibindi bikorwa vya DJ FERNANDO. Uno munsi population muri Uganda iziyumvira kuri DJ FERNANDO muhe show. Uno munsi DJ FERNANDO agiye muri Uganda ashobora kugira ikibazo, ashobora guhamagara Eddy Kenzo TV piko bamfashe nabi bano ba police imeze gute, ugasanga aramuvugiye. Rero kuri DJ FERNANDO yarungutse ikintu kinini ya cyane muri Uganda kuba Eddy Kenzo yakoze featuring ari kumwe na DJ FERNANDO. Rero abantu badatahura cyangwa abantu bafise inzigo na cyane baba artist bagenziwe nibo bariko bavuga ibi nibi. Indirimbo nuburobe gute ivyo DJ FERNANDO yaririmbye ni vya bindi yaririmba twakunze kandi vyiza binaryoshe. Eddy Kenzo nawe ivyo yaririmbye naweni yaririmbye neza ntiyaririmbye nabi. Mugabo abantu bose baramaze gushira mu mutwe uburobe umuntu asohoye indirimbo no kundi indirimbo irusha uburobe bakace bavuga video. Gendura ama video y'aba artist bo muri Uganda n'ama video mako zosanga ari meza nka bandi bafise ukuntu bakora video zabo. Urumva bafise ukuntu bakora video zabo. Ijya video simbi ni nziza nta kibaye imeze neza. Urumva kandi kuri DJ FERNANDO murabizi kuva hatangura ibikorwa vyiyo ku ruhande rwiwe video nk'ijya nibaza ko atari bwayikore. Rero ivyo bintu by'umuntu yakoze mu Burundi agatera imbere haca haza utugwi dushaka kumucinyi zango yakoze bibi. Mugabo ko kuntu bavuga ni bibi ntibazi ko bariko barambandanya mu bivuga ariko bazobandanya akora. Ikintu gihari umu artist nk'uyu akoranye n'umuganda nk'uyu kwa tukwiye kumusupportinga twese tukavuga ati ebana wakoze ciza, connection ni nziza ariko mu muzika era akantu katagenze neza ukunuku ukazumva mu DJ akomeye mu gihugu cy'u Burundi mbega ngo remix yari kenewe. Mbega igihe bakora iyo remix urazi uburyo baganiriyemo kuri iyo remix sohoke. Urazi ko ari Eddy Kenzo yaje akavuga ati iyo ntegerezwa kuba remix Berisima niyo dukora nta yindi ndirimbo shasha dukora.
ariko ukaba waragiye muri staff ya DJ Fernando ukumva ko DJ Fernando yavuze ati reka dukore remix ya Berisima, urashobora kuvuga ati remix ntiyari ikenewe, bari gukora nshasha. Remix nibaza ko mu bihugu bikora ama remix menshi, Tanzania ni muri East Africa nibaza ko yo biza imbere, Burundi sibwo bukora ama remix cyane kuruta ibindi bihugu, Burundi sibwo bukora ama remix. So rero ijya ndirimbo Fernando ishobora kumugeza kure. Rika rero mvunira kago aba artist, nabonye aba artist menshi bakomanta kwera ko harimo n'ama group amamwe ndimwe yabaririmbye, ugasanga umuririmbyi ariko arakomanta avuga ngo uri Bagenziwe ngo yaririmbye Oro Fernando ko yaririmbye nuko yaririmbye muri ya ndirimbo Berisima twakunda, kandi Eddie Kenzo ntiyaririmbye nabi. So bino bintu rero bihari mu ba artist tuko turagwanira umuziki, aba artist hagarika ivyo bintu byo gupona indirimbo za bagenzi banyu ngo nuburobe. Umuntu umwanka singo mucuvuga ngo indirimbo ngo nuburobe. Urumva Fernando numwe mu ba artist bariko barakora bro, hora uzotera imbere. Je wanashima igihe ntangura iyi Star TV nkiri A0. Uziko nasabye ikiganiro DJ Fernando na Gusto umunsi umwe turi muri CCF, baranka ko dukorana ikiganiro, niho nari ngitangura. Je wanashima kimi pro n'umugenzi wanje, nigeze kumusaba nimero yiwe arunkiye zishuri kumbere ubwira ndavyinjiremwo bino ndiko ndakora, aranyima nimero ambwira ati je sintangi nimero yanje, ariko ndabitahura, ariko no musi turabagenzi kandi abakene ndabaronka. Rero ivyo bintu byo kuvuga ngo umuntu ngo yasoye uburobe umwanka, jewe kuri Star TV nta muntu numwe akorana ikiganiro, ariko rero pise akantu n'ama page ugasanga n'umuntu yita ko ari mu best promoter mu Burundi, hari aba artist da postinga, uno musara postinga DJ Fernando agapostinga, ugasanga D1 nta mu postinga, cyangwa sanga postinga D1 na Dramati Melanin Boy nta mu post. Gene muraba abantu bita abantu uze ba promoter ba mbere mu Burundi, basangwe bakora nkibi nkora, baba promoter murabe ku mapage yabo cyangwa ibiganiro bakora, kenshi usanga bafise ahantu bahengamiye. Je na ahantu nigeze mpengamira kubera ko je akuri, kubera ko buri muntu wese kuko kuri Star TV abantu bakoze sabone ngo sinzi ngo naba harimo abanyarwanda, harimo abarundi n'abakongomani, abahutu, abatusi, bose muri rusange barimo. None wumva nohenga amaguti kandi nkurikirana n'ubwoko bwose. Tureke tuache ubaguzi, tureke kujija ikintu, tureke kujija ikintu nuko bimeze. Kirazere ko umuntu akora ikintu uvuga ati ngo nuburobe. Maze iminsi mbona kuri page ya Fernando numwe mu bantu bakunda kubatamwe utuntu tw'utujambo kimya. Rero aba artist ndabahanuye kandi abonye harimo aba artist bakomeye kandi beza cyane, mugabo ugasanga ariko aravuga nabi igikorwa cya mugenzi wiwe. Ntabwo ari byiza, si byiza, nukuri ko Imana si byiza, si byiza na gato. Muribuka ko nabemereye kubazanira abana bashasha, no musi DJ Fernando ngo gira bazanire abana bashasha yivyari. Yarigeze kuvuga ati ngo nagira ngo ni jewe ntagira indero, kwera ko hari post tugeze tubona nyene page ya Melanin Boy igize guca urutoki, niho havuye amajambo avuga ati nagira ngo ni jewe je nyene ntagira indero, niyo mpamvu yavuza no majambo. Iyi ni page yiwe. So je nibaza ko vraiment bino bintu umuririmbyi iyo akoze tumushigikire. Raporo pase ngaho haraje haravuzwa amakuru nguko nurira indege ngo nawe ngo niko yurira ikinga. Bamwe baravuga ati Melanin Boy ngo ntaho yoja, ngo indirimbo ziwe ngo ziracari zahanye, ngo nta ndirimbo nimwe yuwirajabuka. Ariko twumvikana indirimbo za Melanin Boy koko hanze y'igihugu ntizizwi ko ngaho tuzizi. Fernando ariko arafata indege koko ni vyiza, ariko nabo nabandi bazofata indege tu. Ashobora kuba yari postingiye kaya kantu kumbure kugira push ibintu vyiwe, sinibaza ko kavuye ku mutima. Uno musari aburira indege, abandi bakazokurira, ubundi munsi abandi bakazokurira. So mushigikira aba artist muri rusange, bari abantu baba yabafana, mwebwe mushigikira umuziki. Nukuri umuziki uravuna, umuntu arinze asohora umuziki akawushira ku rubuga rwuba wamuvunye. Cyawibaza rero yakoze na video yiwe, burya imiziki iravuna cyane. Iyo umuntu akoze umuziki akawupostinga akawushirako, mwibaze ngo biba byoroshe, biba byoroshe. Ni ibintu bikomeye cyane, birasaba ingufu nyinshi cyane kugira umuziki wawe ushobore kurekura canke abantu bashobore kuwukurikirana. Birasaba ingufu nyinshi cyane. Rero twebwe abafana dukunda imiziki y'abarundi
tuyishigikire bira ubaguzi kubera ko no muziki mu Burundi harimwe amacakubiri menshi cyane hari abaronka amasho abandi bakayabura ugasanga bariko barakora ntibaronka amasho hari abaronka amafaranga menshi mu masho abandi bakaronka makenya kubera bakengerewe uno muziki wacu urimwe amacakubiri anayo macakubiri bisaba yuko tuyasengera kumbure aya macakubiri yo muri no muzika avemwe murabizi namwe bwe mwama mwabonye ko hari abaririmbyi bakora ariko ntibashigikigwe mu masho baronka amadiri kumbure bagaruzi ya mafaranga bagira ya mafaranga bariko barashira mu miziki yabo ivyo ni ibintu muzi ntokwirirwa ndavuga urumva nuko bimeze uko biri kose rero dushigikirane muri gwa rukundo dukunda ivyacu ndanabibutsa ko dufise match dasanzwe ni ku munsi wejo no dufise urukino rudasanzwe itariki 12 All Stars ndavuga baririmbyi musangwe muzi bari abasabi ba B-Face ba Dramati ba D1 ba Starboy The Ship ba Mi Pro ba Zevan ba Simplice Manager n'abandi benshi batandukanye baba star tuzokinana n'abantu bawigeze muri bakinye muri Vitaro harimwe abavetera harimwe ariko n'abasaido ntibazonkiza ba Yamini Selemani murazi shane nziza yigeze gukora Yamini Selemani anatsinda n'igori byabaye byiza cyane murabazi ba Yamini Selemani saido ntibazonkiza we muramuzi Lantern murabazi benshi cyane bazoba bariko barakina n'aba All Stars rero ni ku munsi w'Imana tariki 12 ni ku munsi wejo kwinjira amenga n'amafaranga guhera ku 2000 kuduga so rero azo bari urukino rukomeye cyane muzoze gushigikira abasani banyu aba artiste banyu nanje nzoba ndahari nanarose nivotine nahawe n'umuntu bita Musore akina muri Vitaro muramuzi nawe asangwa ari umukinyi wa equipe nationale intamba mu rugamba yamaye ibotine atawundi muntu arayikinisha nawe nyene tarayikinisha bisigura ko yamaye ibotine nawe natarakinisha nije nzoyikinisha ku munsi wejo so bienvenue welcome muze muri benshi gushigikira abasani banyu bafise urukino rudasanzwe ku munsi wejo abadafise batazohagera bari hanze y'igihugu zora bukurunda bahaye video kuri Star TV kumbure mushore kuyikurikirana so karibu cyane rero mwese ku munsi wejo ni centre technique mu Ngagara saa 9 z'umuhingamo niho tuzokina niho urukino zo rutangwe kuri centre technique Ngagara kila kibuga bita CTN centre technique Ngagara so bienvenue muze rero dufise match dasanzwe All Stars babasani banyu ku munsi wejo bafise urukino rukomeye cyane muzobona Starboy The Ship muzobona B-Face muzobona abaririmbyi bose bariko barakina agapira ndavuga Dramati n'abandi benshi batandukanye muze rero muri benshi rendez-vous nejo muze dushigikirane Imana ibahezagire mwese mudukurikirana yini Star TV thank you